Biratangaje ukuntu hano ku isi ibintu byinshi bisaba ko biguma byisubiramwo. Nimba uno munsi ufunguye ntibisigura ko ejo utazofungura. Nimba uno munsi ugiye muri dushe ntibisigura ko ejo utazosubirayo, kuko n'ubundi ni by'akanya gato. Imibiri yacu ikenera kwama ibintu byisubiramwo, kuko hari byinshi biduca mu maso no mu mutwe ndetse no ku mibiri bituma nubwo ikintu wowe waragikoze ejo wahise, uyu munsi utagisubiyemwo ico wakoze ejo wahise cyahita gitangana. Niyo mpamvu twahisemwo kubaha video buri munsi zivuga ku iterambere, ku buzima, eka mu mwuka, ndavuga mu mwuka w'ivyerekeye Imana, eka ndetse no mu vyerekeye kugira ubuzima bwiza. Tuja mu rusengero buri wa Mungu atari uko ibyo tugiye kumva ari rya mbere tuvyumva, ahubwo ari uko ibyo tugiye kumva kenshi na kenshi ushobora gusanga bimwe twaravyibagiye, akaba ariyo mpamvu rero babikenewe yuko twama twagiyeyo. Kuri iyi channel yacu rero tuganira buri munsi kugira ngo twame twibukanya mu mpande nyinshi zitandukanye. Iyi rero ni nayo mpamvu uyu munsi twateguye impanuro zikomeye cyane ku bantu bifuza iterambere, kandi ugiye kumva izi mpanuro ndagushimiye cyane kuko zibuze kugufasha, kandi ntuvyigumizemwo, ukande subscribe nimba video igushimishije ugire like, bityo igiye kurangiza ukande na partage kugira ngo abandi bashobore kuyibona. Kandi rero wewe ugiriwe amahirwe yo kubona iyi video, ntiwibagire kutubwira muri commentaire ibyo twifuza ko bundi hanyuma twoganira ko canke ingene iyi video uyakiye. Ibi bintu rero tugiye kuganira ko ni ibintu ngira kamaro ku buzima bwawe, wavyanka wavyemera urabikeneye. Ubwa mbere, iga kutaryama. Iki rero ni igitambo kirenze ugomba gutanga kugira ngo ugere ku iterambere. Abantu rero bumvise igitambo bumva ibindi bintu, ariko burya igitambo mvuga hano nuko nyene itiro ari ikintu nuvuga ati kiryoha buri muntu wese, nuvuga ati yumva kimuryoheye, ariko rero uko kuba kiryoshe ubikunda rero ukaba uvyigome kugira ngo ukore ibindi bintu, muri make uba witanze, niyo igitambo kiva buriya. Niyo mpamvu rero nkubwiye nti kutaryama naco ni igitambo gikomeye cyane ugomba gutanga kugira ngo ube ubwawe ugere ku iterambere wifuza. Urazi neza ko n'abakeza baciye umugani aho bagira bati uri imitiro ukimbura ingonera. Uzohindura ubuzima bwawe rero nugabanya amasaha uryama. Abantu benshi bakenera byibuze amasaha 6 ngo babashe kuruhuka neza. Nakuvuga yuko hamwe nawe rero wofata aya 6 ugakura kwimwe agasigara 5, urumva yuko woba uteye intambwe ikomeye cyane. Menya neza ntabwo vyoroha, kandi nta nubwo biryoha, gusa ni ibintu ngira kamaro. Nugabanya rero ano masaha bizokorohera, kuko mu kwezi uzoba ufise amasaha 30, urumva ko uzoyakoramo ibintu byinshi cyane. Ndibaze ko rero kuri iki cyambere coco tuba dutahuranye neza. Ubugira kabiri, buri gatondo ja wibaza ku iterambere ryawe, umvirize ibiganiro vya gutera intege, usome ibitabo cyangwa se udave amavideo, cyangwa se nawe wiyibutse ubwawe mu bwonko bwawe, wiganirize, wiyumvire ku bintu yakugirira akamaro mu iterambere ryawe. Muri make nimba bishitse akaba n'ikintu uri kuraraba, ubeshe uba neza ko ico kintu ari kiribuze kuza kugutera ico no kwita motivation. Ubugira gatatu, ntugatakaze umwanya ukora ikintu ubona neza yuko ataco kikumariye, kandi hari ibindi byinshi cyane wari gukora vyogira ico bikumarira utakoze. Muri make nimba ari ikintu kanaka uri gukora, uje wibaza ati mbega iki kintu ndiko ndakora kirakenewe cyangwa se ntigikenewe. Nusanga gikenewe, uzohite uraba neza yuko atari igikenewe gusumba ico wahevye mu gihe uri gukora ivyo ngivyo. Muri make
mu gukora ibintu uje uraba agaciro kavyo abe ariko ubitondeka. Ni nka bimwe nababwira nti burya nimba uriko urakora ikintu kanaka, raba neza koko ico kintu uriko urakora ari ngirakamaro mu iterambere ryawe. Buri munsi uje wibaza uti mbega ibi ndi gukora birakenewe? Nusanga bidakenewe rero birumvikana cyane uzohita uraba ibindi bikenewe aba ari byo ukora. Ubugira kane, igihe cyose uzokwame wirinda ba bantu baguca intege kuko bazokwamaho mu buzima. Uko byagenda kose ibyo wakora byose abantu bose ntibazogushigikira. Iki gihe rero icyo uzobusabwa no kuraba impamvu uzoba uriko urakora ico kintu kanaka, kugira ngo nimba bishitse akaba abifuza kuguca intege bitaza kuborohera, kuko uzovuga ati nzi impamvu mbikora na n'impamvu yo guhagarika, kuko ntabwo nazimiye, kuko uzoba uzi neza yuko ivyo uri gukora ataho biranyuraniye cyane cyane n'ishaka ry'Imana. Ubugira gatanu, ntukaganirize umuntu nkaho umenga ntushaka canke umubwire ibidafise ukuba canke umuburire ingero ukuba mu buzima bwa buri munsi. Ni bimwe mu bizogushikana kure mu iterambere ryawe eka mu buzima bwawe, kuko burya ingero igerana kure, cyane cyane ko iyo udafise ingero uhuza na bake. Hari nabo babifuza kuguterera ivyumviro mu bikorwa byawe, ariko kubera wigeze kubabura ingero igihe kanaka ugasanga ntibikunze yuko baguterera bya vyumviro byo gushikana ku iterambere. Ubugira gatandatu, uje userura ivyumviro vyawe mu bandi. Birashika ukaba uri kuganira n'abandi, kumbure muri kuganira ku kintu kanaka, yaba business canke ibindi. Iki gihe rero nuba wa muntu uba nivyo ivyo bavuze vyose ukavyemererayo, iki gihe birumvikana cyane abantu abo muri kumwe abagenzi bawe rimwe na rimwe bizoshika bafate n'ingingo wewe ubona ko itari buze kukorohereza, bityo kubera yuko utazi guserura icyumviro birangije iyi ngingo ifashwe wewe utayishaka, ikugiriye icyo no kwita kugusubiza inyuma mu buzima bwawe cyangwa se mu iterambere ryawe. Birashika mukaba muri kumwe n'abantu, bityo bakavuga ati reka tuje kuri restaurant tugure inyama, kumbure bakavuga ati y'inkoko, ariko nawe mu buzima bwawe ukaba usanzwe ufitanye allergy n'inyama y'inkoko. Muri iki gihe rero iyo utazi guserura icyumviro cyawe cyangwa ngo uvuge uruhande kumbure uba uhagazemwo, birumvikana cyane bizorangira bagutwaye mu bintu nawe utari witeguriye canke se utashaka byakugirira nabi. Ubugira ndwi, buri dimashe uje ukora urutonde rw'indwi ugiye gutangura. Muri make ntugatangura indwi udafise gahunda kandi zitandukanye kandi nyinshi uzokora muri iyo ndwi ugiye gutangura, kuko buriya indwi novuga ati ni nini ku muntu adafise gahunda. Uzorabe iyo wateguye ati kuwa mbere nzokora iki, kuwa kabiri nzokora iki, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, eka iyo misi yose ukabuzi ibintu uzoyikorako. Iyi misi irihuta, wa muntu azo kubwira ngo indwi yatevye guheda, birumvikana cyane ntabwo iyo ndwi azo yarayipangiye gahunda n'imwe, ahubwo iyo ndwi izoba yaraheze muri make akora ikimujemwo muri ako kanya. Rero nawe nimba ushaka iterambere, buri wa Mungu jya wicara ahantu urabe uti mbega iyi ndwi igiye gutanguza n'ikihe kintu nzoyikoramwo, mbega nzobikora mu mwanya uwuhe, nzobitondeka gute, n'ikihe kintu nzokedaho. Ibi navyo mu kubitondeka uraba buri kintu cyose n'akamaro kacyo. Muri make rero buri munsi wa Mungu dimashe igeze uzokwame uteguza indwi yose uyitegurire kugira ngo iyi ndwi ntazagire umwanya utakaza. Ubugira umunani, buri munsi ibuka amajambo yagutera intege, ibyo wiyemeje kandi ibyo wateguye gukora urabe byose kuriko urabishira mu ngiro. Iganirize egome, kuganira n'abandi ni ikintu cy'akamaro, ariko nta kintu cy'akamaro cyane gisumba ukwiganiriza wowe ubwawe.
kwicara ahantu ukibaza ibibazo byinshi bitandukanye bijyanye n'iterambere ryawe ni ikintu ataco wakigereranya, kuko kenshi na kenshi uzokwama wibuka bimwe wiyimeje, bimwe wagira ati ibi nzobikora mu buryo ubu n'ubu n'ubu, ry'amajambo wumva yagutera intege, eka za ngingo wafata bivanye n'ivyagushikiye, ndetse usange iterambere ryawe bikoroheye ukuntu ushobora kuritegura kandi mu buryo bwiza. Buri munsi rero jya ugerageza wicare ahantu wiganirize, ibi navyo bizogufasha cyane mu iterambere ryawe, kuko bisa nko kumedita ariko ntabwo ari ukumedita, kuko uzokwibaza kuri byinshi cyane cyane bimwe byagutumye ukora ibyo ukora, bimwe biri muri wewe bituma udacika intege, amagambo aguha motivation n'ibindi. Ubugira cyenda, mu byo ukora ntugashyire imbere amafaranga, ahubwo kora ibintu bikwinjiriza amafaranga ariko n'abandi bashobora kwironkeramo inyungu. Ntugashyire imbere amafaranga rero mu byo ukora, kuko amafaranga n'ubundi akora ibyiza n'ibibi. Rero nta neza iri mu kurondera amafaranga, ayo mafaranga uronka ataco amarira abandi. Nimba uri gukorera iterambere, nivyo korera iterambere, ariko n'ubundi iterambere uri kurakorera ugerageze urabe ko iryo terambere ubwa mbere ivyo ukuramo amafaranga yawe bigirira akamaro abandi, kandi na nyuma yuko urose ayo mafaranga ugerageje kuyafashisha abandi. Ibi rero bizotuma mu iterambere ryawe ukoreza uko bukeye uko bwishe habamwo n'imigisha, kuko hari benshi bazoguhezagiza. Erega vya bintu bavuga nivyo, uvumwa na benshi ugatota, kandi uhezagirwa na benshi ukahezagirwa, imehezagirika ku bana myinshi. Ubugira 10 kandi ari nabwo bwa nyuma, buri munsi amana ivyishimo. Inshuti yanje, burya iyo ufise ivyishimo abantu barakwegera, kandi iyo bakwegereye baguhanura vyinshi, baguhanura ibintu bitandukanye, baguha imigambi, ndetse muri vyinshi bitandukanye. Iyo uri kumwe n'abantu ugera kuri vyinshi. Rero niyo wamana kamwemwe, bizotuma ubwa mbere na mbere abantu bakuba hafi, bityo nibakuba hafi iterambere ryawe ribandanye ryiyongera. Kandi si iterambere gusa, kuko n'uba uri kumwe n'abandi bizotuma n'ibikorwa byawe bigenda neza, kuko abantu muzoba muri kumwe nabo, nimba ari ibintu ugurisha bazokubera abakiriye, cyangwa se nimba ari ibindi bintu ukora, ibi navyo bitume aba mu bana bakwerekeza cyangwa se bagucira inzira mu buryo bwinshi butandukanye. Urekanye n'ibi rero, kuba ufise ivyishimo bituma n'umubiri wawe wama umeze neza, mu rwego rwo kutagwada, mu rwego rwo kutagira stress n'ibindi. Kwamana ivyishimo rero ni kimwe mu butunzi bukomeye cyane hano ku isi, cyane cyane ko umutunzi wa mbere ari ugufise ivyishimo. Hamwe wowe ufise miliyoni myinshi udafise ivyishimo, hakaba n'ubundi adafise na kimwe ariko afise ivyishimo, urumva muri aba bantu uwo abayeho neza ari uwahe? Birumvikana cyane ni ugufise ivyishimo. Please, ndagukunda cyane rero, ntugende udakanze subscribe. Nimba wabanye nanje guhera ku ntango y'iyi video kugera ubu igiye kurangiza, banyita L6 Sinje mu bana buri munsi. Reka nkwifurize kugira ibihe vyiza, cyane cyane muri iyi minsi mikuru ya Noheli. Mugihe Noheli nziza rero, abantu bacu turabakunda cyane.